Nkuko mumaze kubibona ni Indundi TV twama tubazanira abantu basanzwe bafise impano zitandukanye twabazaniye impano mugabo namwe bwe ntituzi ukuntu muza kuyakira muraza kudukundira wenyene kwanza atubwire cyane cyane uko abikora bimeze gute impano yo kuririmba ico ndakubwiye gusa nuko ari umuririmbyi turaza kumenya byinshi kuri we hama nawe udusigire commentaire yiwe ati wamubonye gute nkundira kwanza mbanze ndamwakire n'amahoro Namahoro cyane. Idondore kwanza bariko radukurikirana. Izina ryanje nitwa Lufax. Nkaba dusanzwe ndumuririmbyi. Ibyo kuririmba byaje gute? Ibyo kuririmba byaje kuva nkiri umwana. Kugeza n'aya majinga. Ngo abantu bose ngo bavuka bariko baririmba. Wowe usanga nyine bafite iyo mpano yo kuririmba. Mugabo kugira uyifate nyine nk'akadu no musuze kuri Indundi byatanguye ryari? Jendi bakaniga muri za inferiere za primaire nashobora kuguma nyene ndirimba n'abantu bambwira ati urafise talent iki muga gusongo vya harageze aho mvuga ati je vraiment impano sino fifose ubusa ni ngombwa ndayiserure abantu bayibone bayumve ngo wacu yiserura abariko radukurikirana umaze kwiserura ufise indirimbo zingaha ubu ufise indirimbo zigera kuri zibiri nizo umaze gushira habona indirimbo zibiri twizere neza yuko ari zo nyene zihari canke hari izindi ukibite utaradushira habona indirimbo ni nyinshi tuguma dukora vuba n'ubundi harazindi mugabo indirimbo zibiri uba witwa ati ni mushasha ariko araza nyene ashaka nyene guhamvya batanguye ikintu ubona yuko kiryoshe cyane kwitwa umustar ni giki nikibabaje ni giki agiye winjiye mu kazi k'ubudirimbyi ari gihe nyine usanga uhura na byinshi babibabaje rero kwitwa umustar jewe ndabifata nk'umwuga ngabifata nk'umwuga ndumuririmbyi umva je vraiment ubustar ntiburaza aho ugeza indirimbo zibiri uramaze kugenda guhura n'aba producer bakagukorera aho ugeza wewe aho uvuga ati ndabona inzira ni nziza no ibandanya canke iyi nzira mbona umengira goye cyo ducira gace ajya mu buzima nta kintu na kimwe kitagoye mugabo gusiyo yihaye decision ushaka ikintu naka uvuga ati je kabisa ntigeza kugikora mu gihe ndaciyumvamo yuko ndagikunda ni ngombwa ndagikore kandi nzoshika aho nshaka urashaka kuririmba kandi uramaze no kubikora umuntu yaguma guhamagarira cyane uvuga ati je ndumva ugiye vraiment kunaririmba kunabikora ndumva umengo noteri intambwe nkawe dufate ngaha mu Burundi ni benshi kuko ngaha mu Burundi ukuntu bimeze ejo hashobora kuza umuririmbyi yunaka agakubita hindi bimeze fresh bose je vraiment nta n'umuntu ntumviriza kuko bose barashoboye buryo urinze ufata umwaka ukabugenda muri studio yawe indirimbo ikagera ahantu heza igakurikirwa n'abantu bakayeba vraiment iyo ndirimbo nayo barakoze je vuga vraiment bose nyene ndabakurikirana ni benshi kandi bose barabikora neza mugabo burya ngo haba nimero 1 hakaba na nimero 2 uvuga ati ego nubwo vyakunze nubwo yabikoze bikanka mu nyuma mugabo vraiment nahora ndamwemera ngaha mu Burundi vraiment turafise aba legend hariho baje ba Big Fizzo ba Kidum benshi hariho n'abandi hariho n'aba Sat B hariho n'abandi benshi vraiment urumva kandi nabone bavyifashemo neza mugabo gusa no baracakora yes ariko badukurikirana toshaka kumenya indirimbo yawe ya mbere yitwa gute indirimbo yawe ya kabiri yitwa gute indirimbo ya mbere nasuye gusohora yitwa Give It To Me Give To Me ya kabiri yitwa Surrender nizo zibiri rero turaza kuguha linki ngaha nyene muri kiganiro hama uzumvirize utubwire na manota yaho umuhaye ni giki ubona ko yoshiramwo ni giki ubona ko yogabanya byose kabara karyo kiwe ko kugira ico bivuzeko wowe aho ugeza abamaze kuguhanura ni bande je vraiment mu buzima ndakunda umuntu amanura iyo yumvise ati kano kantu warihenze akaza kambwira ati kano kantu waragakoze fo ndavuga ati akantu ubuzogaruka kandi sinzosubira kugakora fo uraguhamagara ati ingo aba ari byo muvugana gusa
haya kweri kuvyerekera impanuro ati nuko babigira nuko babikora kugira je kugeza ubu ku ndirimbo nashoboye gusohora nta muntu arambwira ngo indirimbo ngo hari ahantu wihenze ngo agize iki n'iki ya byose biguma bimeze fresh ubwo tubarambye ati wewe rero raba ukuntu woza urakora ibintu birenze ibi kuko talent urayifise yes namwebwe muko muradukurikirana iyi mpano niyo kwijana ukunyene aturirimbire gato yama mwebwe namwebwe mugira ico mubivuzeko ya dufate nk'indirimbo mperwa gusohora ya hari indirimbo nshasha n'abandi ko barankwirikirana bose baze kugenda barabe indirimbo mperwa gusohora yes ya aba yitwa i surrender reka ndayibacishije ko mwana mugere mu yes yego please give me your location my girl please ngwino ndakugile my better love yeah. Mwari mwiza ndabona ko we urenze abavyeyi bawe bataguhenze uri shami rituma kubwanje umeze nk'intumwa nagupenda sana baby you the one in a million uri shami rituma yo let's go man yes ngo byo bandanya ngaha nyene ariko tunagusaba kucugira ico umubwiye uheje kumvira ijwi abigire gute bigende gute mbe burya kwitwa umuririmbyi bisaba ibiki nibiki ya kwitwa umuririmbyi kwitwa umuririmbyi babivana kugira ushoboye kwitwa umuririmbyi babivyomvana n'ibikorwa by'iwawe ya kandi ana muntu kwenze aja kubaza nk'ico kiba nguri umuririmbyi kuko ata udafise ibikorwa ntiyoshobora kwita umuririmbyi ni ngombwa uba ufise ibikorwa ukora nyamba wakoze music warakoze music nyamba utakoze ntushobora kwita umuririmbyi ndashaka kumenya kugira witwa umuririmbyi ndetse n'ibyo ukora bibandaye biriko biragenda imbere ivyo umuririmbyi ategerezwa kuba afise ya muri kugira umuntu umuririmbyi aguma akora ya icambere n'abantu nyene bagufasha abantu nyene bagusupportinga bagukurikirana baguma bagutera intege ya nkuko umwe dufate ngaha tumiye ku radio mwanga mwafashije nani njo bizotuma ntera imbere nguma mbandanya ngirira icizere jewe kubganje ngo abantu nabo ngo kugira baze ngo bashaka ubereke ikintu kwanza wowe uzi ushoboye kugira nabo nyene baze bagihururumbire umuririmbyi ufise ijwi ryiza c'est vrai bavyumvise ikindi kintu kiba kizacunganira n'igiki ya ubufasha nyene je novuga yuko ari nk'ubufasha vraiment nta umunyimfato kuno umuririmbyi ashobora kwifata ya amaze kuba afise ijwi ryiza gusa biba bikwiye oya ninde irakenerwa vraiment nico cyambere kwanza nta kuri stage uvugane n'abariri n'abashaka kugukurikirana ya nko kuri stage tu nyene biraba bisaba yuko yaje vraiment sindaja kuri stage muga gusa uragira ashobora kugira comportement zo kuba uri kuri stage ukagira comportement nizo uri mu buzima busanzwe kugira abantu bavuga ati iki nico kiranga umuririmbyi yes ugerageje kuraba look yawe we n'ingene umeze mu kibano baratahura kuri umuririmbyi canke babitahuzwa no kumva indirimbo yawe ya tu nyene barabibona umuntu wambara umuntu nyene ya yarabikoze barabibona neza burya rero ngo intango ngiragoye ariko kandi ngo ikintu cyose gitegeza kwanza guca mu kintu wowe kubgawe ico uvuga ati nshitse no kundirimba igira kabiri narakoze ya mbere ndashitse ku ya kabiri ikintu uvuga ati je ici kirangora kandi n'ubwira cangora ya uri kuraririmba vraiment hari ibingorane nyinshi ya hari igihe ushobora kugirana ikibazo dufate n'abantu nyene baba bariko dufate nk'umuntu akorera nk'indirimbo ukayikini we nyamba waragiye kuri stage ukarecordinga indirimbo igahera mugagusa ukasanga mu nyuma bika biragorana kugira iguhe kugira umwanya nawo ukoresha umwanya kugira indirimbo shoye kuyishikiriza abakunzi bawe kugira nyene ugumukora mugagusa muri music vraiment uhura n'ibibazo byinshi none wibaze ko ataba aragakengere cyane ibyo bitanga aba producer barakengera ibyo umuntu akiri ku indirimbo ya mbere cyangwa ya kabiri wowe uvyitiki ya kenshi aba producer hari igihe usanga bivana n'umwanya baba bafise hariho n'abatita ku bintu nyene tunyene bakira kubona inoti kiniki mugaje gusa je ndabizi ku bandi mugaje ntibiranshikira mugaje gusa ibyo ndabizi
Yes, twavuganye ngo ugeze ku ndirimbo zibiri mbwa ntibatubwiye neza ubikoze imyaka ingahe kugira ube ufise indirimbo zibiri. Ya kwinjira muri nda yo utanguye kuririmba indirimbo ya mbere n'indirimbo ya kabiri byafashe umwanya ungana gute? Ya umwanya munini. Ni umwaka nyene w'2023. Na gatatu. Kuko natango gusohora indirimbo ya mbere mu kwa mbere. Ubu nawe duhaye mu kwa gatandatu. Mu kwa gatanu. Mu kwa gatanu? Yes, urumva haciye amezi 5 niho tugiye kuza turarindira ibikorwa byawe canke bitunganije gute hari umuntu hagarikiye ibikorwa byawe canke turindire nyine tuzoza turabona. Ya rero umuntu ahagarikiye ibikorwa byanje. Ya umusapotinga. Turavuga manager canke ufasha gusa. Ya manager nawe arafasha nyene gako niwe dukurikirana ibintu byose by'iwacu nta kintu ukura bizonga kwishobotse. Nyonga agufise mu ntoke ku buryo uwundi agukeneye atakibanza afise canke. Ya. Nta wundi muntu ukenera yoza gufasha ibikorwa byawe. Usanze umufise. Yes, nuko niba atari banga wogenda umutubwiye ariko kandi unonamushimira. Ya, icambere ndamushimira cyane. Yitwa nde? Mr. JJ. Ni wafashe ibikorwa byawe gushika no munsi ibikorwa byo turabona niwe azoba yabifashe mu ntoke. Ngo kuba umustango ni ikintu kigoye muga kandi no kugishikako kugira ugumeko kandi ni ikintu kandi kigoye wowe uriko ubyitegurira gute? Ya ajya je ikintu cambere nabwiye ikintu kugira ushika ahantu ushaka. Cambere ni discipline. Ya aho utagira discipline ntukuri ca kintu nyene kubera hari abantu vraiment hari abashobora kugenza muri industry ya music bazi tunyene kugira nyene byerekane mbo byo nyene iki badafise objective yuko bakishobora kugira kure. Objective yawe ni yahe? Ya afise indoto vraiment yo kugera kure bakambwira ati ngo hariho ngo kure hadahera. Ya ayego ndabitaho nja kugera kure hehe nk'ubu tuvuge ndakongeye imyaka 3 wibona hehe? Imyaka 3 mu myaka 3 ndabona yuko nzobafise dufate nivyo nifuza mugagusa kandi n'ibintu biri mu mipango nyine mu mipango ku buryo bwaho nzobantumira mu birori aha mu Burundi yaba mu yindi myaka nango ntera intambwe ngo manduga duga kidogo mpanga ngenda no hanze kiniki utumirwa mu biteramo ku giteramo ca mbere wifuza wewe uvuga ati igiteramo ca mbere ndashaka nzobe kuri stage nande mu Burundi tumbe kabasha ya hariho bajya ya new generation ayibona ijya yose inde nduvuga ati jewe vraiment umunsi nzo kwibona kuri afishe nanaka izo bari ibintu byiza baje azo bari afishe kubona ho nyene natanga gutega iyo teka yo kuja kuri afishe gutangwa kuririmba uje imbere y'abantu bivuze abantu ubuvuze bande ba D1 ba ba double ba dramati aho rero ushaka kwibona yehe muri afishe nawe mbo dufate nk'abajya ba double ukabona ati jewe izina ryanje ringana n'irya double ngaha izo bari neze bajya ba Sat B bajya ba D1 ya bajya ba dramati byose ngo bisaba rero gukora uri gukora iki kugira ubishikeko? Ya bisaba gukora cyane gukora gute kandi ntudende bukigwe muvyo uri kurakora ya n'abantu hose aho ushaka tunye nuragera. Yes, twizeze abagukurikiranye bagakunda ibikorwa byawe ndetse n'uri ko aragufasha yuko batagiye gucika intege utagiye kuba maramaza ugiye kubikora neza bitwizeze. Ya jewe ndabasezeranya mu minsi muzokurikirana iyo bintu kiganiro yuko je ntazokwigenda bamaramaza ari kubaha ibintu bimeze neza bisukuye. Ya tukwitege inyuma y'igihe kingana iki uza kutubwira ibyasukuye ko byashitse. Ya dufate
nk'umwaka tu yes ni Indundi TV twaba tuko turafasha abantu bafite impano zitandukanye yaba umuntu aba yumva kweri ko impano yiri muri we akayiserura benshi twama tubazana ngaha mu nyuma bakagaruka batubwira ati ego kweri mwarabikoze ibintu bigenda neza bakadushingira n'intati ni mwebwe mwatangiye kutwakira mu kiganiro ca mbere twizera neza yuko n'umuririmbyi wacu azosubira kandi ngaha garuke atubwire mugaco ndabasaba mugwe muko muradukurikirana genda mu mukurikirane ngaha kuri iyo link nyene hama muheze mu mubwire agire gute abandanye bimere gute canke bigire gute yes wewe nk'umuririmbyi utumiwe mu bandi baririmbyi kugira mungurane bumenyi mweshanje nyene wewe ku bwawe umuririmbyi wo muhanura iki kugira ntazopfe akenye bo kuri ico nyene burya nakivuze cyambere umuririmbyi ni ibintu bibiri hariho discipline hakabana no gukora cyane kugira kuko urumva naho yoguma ko ata discipline agira ntashobora gutera imbere mbe burya akora ibiki no muziki gusa ukuririmba tuzi canke hari ibindi yoza ashira ku ruhande ashobora gukora nyene ibintu biri apare y'umuziki nyene agakora utunye turi kubera biravana wowe urashobora kuronka nk'ikiraka kimara nk'imisi 2 cyangwa 3 ukabikora kandi ikazana amahera yes je ndashaka kumenya tini waba umustar bizoba bisaba yuko uguma mu nzu uryamye canke ari ukuntu wowe program urumva none ugumye uryamye oya bisaba mu gihe utaratangwa kubona yuko hari ikintu kiravamo urakora cyane kandi ntavyo kuvuga ngo uraryama kuko none uguma uryama ubu watanguye kandi uri kurerekana yuko uri kurabikora kandi ubifatanya n'ishuri bimeze gute icuwa ikibanza ca mbere n'igiki tunyina hari amaperiode mu ishuri usanganye nagoye ukavuga ati uyu mwanya no w'ishuri muga muri umwanya mbona yuko biko biragenda neza ku iskuru ikamanze fata umuziki ndawufate fresh hama ngume mbandanye umuririmbyi yaciye ku ntebe y'ishure n'umuririmbyi yavyisanze mwuko batandukanye gute biravana n'ukuntu kuko umuntu yize n'ubutize baratandukanye kandi no kwinjira muri industry wewe hariho n'abantu shuna makenyi dufate nko ku bintu bijanye n'indimi iki niki warabiciye ku gatonyi hari igihe usanga bigufitiye ntuzenye isura nziza imbere y'abantu bakavuga ati kuko kwishuri harigisha bose yes bisaba kwiga kubera ubu muririmbyi canke urashobora kwiga kubera uri umuririmbyi gasubira mu kana bisaba kwiga kubera ubu muririmbyi canke urashobora kwiga kubera uri umuririmbyi urashobora kwiga uri umuririmbyi kuba wisanze ko uri umuririmbyi urashobora kuca wiga canke bisaba kwanza kubanza kwiga kubera witwa umuririmbyi byose urashobora kubishanganya nyene kandi ukaguma uba uri umuririmbyi kuko hariho n'abandi tuzi ngaha mu gihugu kandi ari abastar kandi biga kandi ugasanga yaramenyekanye cyane uwamaze kumenyekana none umusaba kuja kwiga canke ayigumira uko nyene bivana n'ukuntu we babibona nta manuro nimwe ufise kuriwe ari gihe wabona yuko ari intambanyi kuriwe nta impanuro yiwawe Jeno ushaka kuyiha je kubwaje nyenda cyusubira kwiga yes kwiga vraiment ntaso mugabo gusa turabizi yuko ishuri mugaje vraiment ubu mwaka kwirinda hitsa yes je reka ndagushimire kandi twavuganye byinshi ikintu nyamukuru bashaka kumenya indirimbo yawe bayikurikirane ariko kandi mu kugukurikirana nawe utegeza kubemeza yuko ibintu ugiye gukora ari byiza abakunzi bakora baradukurikirana gira icyo babwiye hama duheze dusezerane ndashimira cyane abakunzi b'Indundi TV mubandanye mubakurikirana nanje mugende kuri YouTube yanje murabe ariyo link baza gushira hasi muraza kuyibona hama muze kugenda murabe mukurikirane mugire s'abonner hama muzogume mwibonera bishasha biza yes je ndashaka kubona mu yindi myaka ubu muririmbye ameze uko nyene umuririmbyi ngorana ukuvyuka nyene umukuru wavuga ko ragira iki guys twizere ko azosubira kugaruka ngaha twereka nta bandushimira gushika ubu bariko barakora ibishoboka byose kugira ibintu byawe uno musi bimenyekane ndashimira cyane timu yanje up to level
abo n'abantu nyine baza baradufata mu mugongo nka mwebwe n'abandi turabashimira cyane yes tuca tunabashimira mwese mudahengeshanya kudukurikirana kuri Indundi TV tunabasaba kubandanya mukurikirana ibindi biganiro bica ngaha ndetse munashigikira n'impano zose muba mubona yuko zishobora gushigikirwa kugira natwe dukunda iby'iwacu na munyamahanga azoza kubikunda atari twebwe kwanza twabanje kubikunda ciao ciao